Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye umwe wese adukurikirana aherereye. Amakuru azindutse avugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umutekano wahungabanye irya nino mu ntara zo mu burengero n'ubumanuko. Ibintu birakomeye cane mu bitaro Tanganyika Hospital ishami rya Nyabugete. Muri Nyabugete huzuye abagwanyi bo muri RDC bakomerekeye ku rugamba. Abarwayi bari muri ivyo bitaro bamwe baciye bigizwa ku ruhande kugira ngo habashe kuvurwa abo bagwanyi bariko bararasigwa ku rugamba. Abaja kwivuza mu bitaro Tanganyika Care ishami rya Nyabugete bavuga ko harumvikana abagwanyi bo muri bavuga ko hariko haravurirwa abagwanyi bo muri RDC bashika 85. Bivuga ko abo bagwanyi bagwiriranyemwo ba wazalendo, bagakeka ko hoba harimwo n'abagwanyi ba FDLR. Benshi muri abo bagwanyi bavuga Iringara, Igiswahili kivanze n'Igifaransa, ico bakita ikingwana. Bake bavuga Ikinyarwanda, baboneka ko barashwe. Abandi bakaba barakomeretse cane. Abashoboye kubegera bano bagwanyi bababwiye ko barasiwe mu ntambara za RDC. Hari abavuga ko barashwe na M23, abandi ko batezwe igisasu bagira isanganya. Bose biyita wazalendo. Bavuga ko kuza kwivuza mu Burundi babifashijwe n'imbonerakure Willy Habarishize azwi kw'izina rya Kanyisha. Ubu yihaye ipeti rya General de Brigade. Kanyisha arongoye imbonerakure zigwanira muri wazalendo muri RDC. Bano bagwanyi rero bavuga ko bagishika bajanwe mu bitaro Tanganyika Care ariko ntibakiriwe, ahubwo barungitswe kuri Tanganyika Hospital Nyabugete ishami rya Tanganyika Care, aho bari baracunzwe n'abasoda b'u Burundi. Ntawuzi ko kubajana muri Nyabugete harimwo intumbero yo kubanyegeza kugira ngo hatagira abamenyekana ko hoba harimo n'abasirikare b'u Burundi boba barakomerekeye muri iyo migwano. Umwanya ku mwanya imigwano biravugwa ko intambara zasubiye gusutama, ibintu bikomeye cane biriko birabera muri izo ngwano. Ibitaro Tanganyika Care bikunze kwitwa ivya General Prime Niyongabo, aho abasoda bakomerekeye muri RDC batari bake bavurirwa ku biciro vyo hejuru cane. Ico tutari twamenya igisoda c'u Burundi arico nyene kizorihira bano bagwanyi ba wazalendo imiti n'ibindi bigiye bitandukanye bisabwa kugira ngo bavugwe. Ibintu birabandanya gukomera cane, si bano bagwanyi bonyene kuko umutekano urabandanya guhungabana muri komine ya Cibitoke, mu ntara yahora ari Cibitoke, ahahora mu makomine ya Mugina, Mabayi na Bukinanyana, aho ni mu buraruko bushira uburengero. Rugombo ntitwoyisiga. Ibintu birabandanya gukomera cane, umutekano w'abanyagihugu biraboneka ko ugeramiwe cane. Ubwoba ni bwose, barashobora kugabwa ko ibitero mu ntara yahora ya Kirundo, Ngozi na Kayanza naho nyene nuko. Umutekano warakajijwe cane, abasirikare ngo baranyegeye mu vyatsi, ntiwomenya gutandukanya ivyatsi n'umusirikare muri ubwo burere.
ngo baranyegeye cane mu bigunda mu vyatsi barinyegeje bategereje ko ngo hari agacaruka canke ko hari uwotanguza urusoro kugira ngo bahave umuriro wugururwa. Ni ingorane zikomakomeye cane ku banyagihugu bari ngaho mu buraruko kuko babona ko umwanya ku mwanya bashobora kugabwako ibitero kandi ko kuzohagarika iyo ngwano ishobora kwaduka vyoshobora gukomera cane ku buryo yohitana benshi. Biravugwa ko Godefroid Niyombare agomba agaruke ngaha mu gihugu c'Uburundi aho ashaka ubutegetsi, bikavuga ko rero umwanya ku mwanya ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye n'abo bategekana canke abo bafashanya bishobora guhindura ibintu ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ibintu ntivyoroshe tutarava ngaho i Ngozi kandi aho rero umuhuza w'abarundi Laurentina Aime Kanyana yaraye agendeye isoko y'i Ngozi ariko nta na kimwe yavuze ku matohoza. Ni mu gihe abanyagihugu basaba ko hokorwa amatohoza icateye umucanwa canke uwo muriro mw'isoko nkuru ya Ngozi. Bagasaba kandi ko homenyekana neza icatumye ingingo zo kuzimya uwo muriro zidaca zifatwa zinyarutse kugira ngo bazimye uwo muriro, ngo na cane cane ko abanyagihugu bavuga ko uwo muriro wagomba kuzimywa hakiri kare. Hari ku munsi wa kane kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2026, uwo muhuza w'abarundi Me Laurentine Kanyana yagendeye nyene abo badandaza b'i Ngozi. Hari mu ntumbero yo kubahumuriza ku muriro watikije ibice 80 vy'isoko ku mugoroba w'igenekerezo ry'icenda n'icumi Mukakaro 2026. Mu makuru tumaze guhabwa n'abari bahari, umuhuza ngo yarahumurije abahaburiye ivyabo, yongera abahimiriza kudacika intege kubera ivyabashikiye. Mw'ijambo ryiwe Aime Laurentine Kanyana yabahimirije gukorana n'amashirahamwe y'ubwishingizi hamwe n'amabanki. Muri urwo rugendo rwiwe umuhuza Aime Laurentine Kanyana yari yagiye ajanye n'umukenyezi arongoye ibanki y'abakenyezi BDF. Uyo mukenyezi Kaneza Florence arongoye iyo banki y'abakenyezi yavuye aho yemereye abakenyezi bahaburiye ivyabo ko bokwiyegeraniriza mu migwi y'abakenyezi 10 kugira ngo ibanki ibaronse ingurane bazoja barariha buhoro buhoro. Umuhuza Aime Laurentine Kanyana kandi nta na kimwe yavuze ku matohoza niba azokorwa. Amajambo yashikirijwe na Aime Laurentine Kanyana si mabi nk'ayaherutse gushikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe. Amajambo yashikirije ni ay'ihumure kandi yaragize neza kwerekana ubudasa kuko Gerard Daniel Ndabirabe we yaciye ashinyaguritsa abadandaza bo mw'isoko ya Ngozi yaturiwe. Yavuze ko ng'isoko yaturiwe n'Imana nk'igihano kubera batayishikanira amafaranga.
ivyo nivyo uyu mugabo Daniel Ndabirabe yaciye ashikiriza. Amajambo ya Gerard Ndabirabe yarababaje abanyengozi kuko ntibashoboye kumenya ivyo Imana ikora, ikibi yariko irababwira. Umuhuza Aime Laurentina Kanyana yaranasumbije amanota Gerard Ndabirabe kuko wewe yarabaremesheje yongera abasigarana icizere ko bashobora guhabwa ingurane n'ibanki y'abakenyezi. Ariko naho biruko, umuhuza Aime Kanyana nawe nta na kimwe yavuze ku matohoza kugira ngo hamenyekane icaturiye isoko. Birashoboka ko atokubahuka kuvuga ivyo abona ko n'abihayako cabavunye batavuga kugira ngo abe aramara kabiri, narirya nawe aherutse gutabaza inama nshingamateka kubera ibihangange bimutera ubwoba iyo ariko arakora akazi kiwe k'ubuhuza. Igihe yari yaraye atabaje inama nshingamateka, bukeye bwaho yategetswe guhamagara abamenyeshamakuru akabeshuza ivyo yari yaraye areze ibihangange mu nama nshingamateka. Aime Laurentina Kanyana yaciye ahamagara abamenyeshamakuru abaryagagura ko batamutahuye neza, atavuze ko afitaniye ikibazo n'ibihangange. Mbere yagiriyeko yagiriza abamenyeshamakuru ko bakwiye kuja kurahura ubumenyi kugira ngo bakore neza akazi kabo ko gutangaza amakuru. Uyu mukenyezi kandi Aime Laurentina Kanyana ngo indya yo muri CNDD-FDD uyirya uyikoreye. Birumvikana ko uyu mukenyezi Kanyana agendana ubwoba bwinshi ku rugero nawe atari kubahuka guhagarara Ingozi ngo atangaze ko hakenewe amatohoza kugira ngo hamenyekane icaturiye isoko y'Ingozi. Abitangaje arazi ko vyoshobora gutuma ahura n'isanganya ariko aratahuka. Ikindi catangaje benshi, umukenyezi Aime Laurentina Kanyana ntaco yavuze kuri kizimyamwoto. Birashoboka ko yirinze kwerekana ko zikenewe kugira ngo ntace abazwa ko abanyagihugu aribo bazozigurira nk'uko Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yaciye abivuga ko abanyagihugu ngo isoko ngo yaturiwe yahiye ikazimangana kubera ko bataguze za kizimyamwoto, nkaho ari abanyagihugu bari bategerezwa kugura izo kizimyamwoto. Aime Laurentina Kanyana nta na kimwe yanavuze ku bagabo bahombeye ivyabo muri iyo soko. Womengo isoko ya Ngozi yari isoko y'abakenyezi gusa. Sinzi ko Aime Laurentina Kanyana yatohoje agasanga abagabo bose badandariza muri iyo soko bifashe neza. Ngira ngo abagabo bo muri iyo soko batacishoboye ko bokwitega gushigikirwa umunsi umuhuza w'abarundi azoba ari umugabo, kuko muri kino gihe Aime Laurentina Kanyana ngo barabona ko anezwe gusa abakenyezi.
ivyo ni ibiriko bigenda bivugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru yacu tukaba tubaye turayahagarikiye ngaha tuje gutohoza n'ayandi. Kugira ngo bizaje bigushikako ku buryo bworoshe, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, musigare amahoro naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde Abarundi n'Abarundikazi.